hamwe n'abajya wewe hamwe n'abajya kubera iyo turi kumwe twenyine urabona ko mbanjinyetse nkuko turi kumwe ngaha n'umujene Marie umugabo mu minsi agiye kwitwa umushinga nahe ntibeshe mengane sindaba umujene Marie Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ndabaramukije cyane abakozi ba Sandi Umoja TV, abantu bakurikirana ibiganiro byacu buri munsi, abantu badukunda ndetse bananezererwa no kutubona turi kuri micro. Imane baho mugisha cyane turabakunda. Yap, ni Arvera kuri micro nkuko mwama bamenyereye. Iyi ni Sandi Umoja TV, turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murabona yuko amajambo yabaye menshi ndashashanutse kubera ko ndikumwe n'umuntu w'imvuzi w'umunyamunwa. Amede ndakuramukije. Yamboneza Arvera. Urameze neza? Ego ndi imfutse. Utwengeje no kuba ndahubiye kuri imvuzi cyangwa utwengeje no kuburyohewe kuba turi kumwe. Uri kuramvugira ibintu. Tuba turi kumwe n'ijoro ariko kavuga. None utwengeje ni iki bivuge nkaho umenga ntiwabyumvise ubisubire. Ntwengeje ko turi kumwe hamwe n'abajya wewe hamwe n'abajya kubera iyo turi kumwe twenyine urabona ko mbanjinyetse nkuko turi kumwe ngaha n'umujene Marie umugabo mu minsi agiye kwitwa umushinga nahe ntibeshe mengane sindaba umujene Marie ariko mu minsi ugiye kuba umujene Marie shushe ba amakuru y'imisi ya Mede umeze neza ibikorwa biragenda neza ubuzima buragenda neza cyane namahoro cyane cemeze neza bigenda neza byanashushura wumva yuko jewe nk'ubu unye ndi muguba bavyita guba ko canke aje umuntu ategura urubanza yashushe ndiko nuguba ko gurubanza umva birakomeye gose hari akabazo kamwe nkunze kubaza abantu muri ino misi cyane abastar uri umukinyi wa filme ndashaka kumenya mu mwaka wa 2021 ugiye kurangira turi mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2021 wakubereye umwaka umeze gute wowe umwaka 2021 habaye ama surprise menshi nkuko nyene vyama bigenda no kubandi harimo ibintu bibi na vyiza ariko surprise ntababesha surprise zinezera zabaye nyinshi vraiment ntabeshe 2021 ubu niyo ndakubajije ngo habayemwe ibiki kuvuga ngo habayemo surprise ni sawa ariko tuba dukeneye kumenya ngo izo surprise ni surprise yabaye je nakubesha je muri no gihe je sindi mwisi y'abandi ndi mwisi ya filme surprise je zabaye zo muri ma filme ubu mwaka wa 2021 nibaza ko kuri ino televiziyo niho ndabivugiye nahuye n'umuntu ashobora kumfasha filme birenze uko abandi bari kubimfasha uwo muntu rero yankoreye ibintu bitangaje kandi birenze iyo yabaye surprise ikomeye mu ese uwo muntu yaguhaye sponsor y'amafaranga cyangwa yaguhaye ikindi kintu atari amafaranga ariko kigugiriye umumaro nkavuga ko ahubwo birenze amafaranga ego hari filme ndiko ndakora zitari zike muri izo yatanzemo amafaranga zirakogwe ndetse n'ubu mu rubanza mfise vendredi yashizemo ifungo amena urumva rero uwo muntu yatanze ibirenze amafaranga si ivyo vyonyene ahubwo atangamwo n'izina ryiwe vraiment narashimye cyane yanyemereye gukoresha izina ryiwe abandi umuntu ndamufombaze ninde ni Fanny Ravine Fanny Ravine azoja kurungikira ifana ndabesha namutoye ubona ariko ndavuga arenze Fanny Ravine gusa Fanny Ravine nawe nari kumugerako ndimwe Fanny Ravine nawe nyene vraiment no impamvu ndabivuze turavyemeranya sindabivuga n'ubujyajya Fanny Ravine n'umustar afizina rikomeye cyane hano mu gihugu cacu kandi akaba ari nawe umuntu nkunze kubona kenshi mukorana ibikorwa byawe numvisemo akantu rero ngo yanyemereye gukoresha izina ryiwe canibaza yuko ari Fanny Ravine niyo mpamvu nayo ndabikubwiye urumva gato igituma meze nk'uhakana ko atari Fanny Ravine nuko navuze ibintu byo gushiramo amafaranga muri filme Fanny Ravine rero Fanny Ravine muri ibi bikorwa byanje vya 2021 ndimwe yakoze ibintu birenze cyane ariko gusa atandukanye n'uwo wundi muntu kuko uwo muntu nta nubwo ari mu vya filme
n'umuntu asanzwe yari yibereye mu busitare bwiwe aho yibereye mugaragaro karavuga ati mwebwe uko mbona muri ko murakora ibintu numva mukwiye gushigikirwa. Ego Amede, tumaze iminsi tuko turabona showbiz, abantu benshi bakavuga ngo ni showbiz, abandi bakavuga ngo ni vya réel. Amede agiye gukora mariage ngo yarateye ivi kwa Fanny Ravine, bakaba bagiye kubaka, navyo bari byo? Ego none amafoto babonye yari montage. Amafoto twarayabonye mugabe bamwe baravuga ngo bishobora kuba ari filme, abandi ati byo bari vya vrai, nivyo mu buzima busanzwe cyangwa ni filme mwari ko murakina? Bo donc ivyabaye no basobanurira Amede ni Amede je ubona ndiko kandi ndabizi ko uri umusore. Nariko ndaba ku kuboko kwiwawe ko nta mpeta. Wow. Ariko aba bantu bacu abakunzi basandiye Umoja TV ari hamwe ndehereje umukobwa wabo ngaha nyene hava bankorera gusa icyo no kubwira ivyo by'ubusore uvanzemo sinzi. Icyo no kubwira ni Peter aritera kuri Diane. Rero jewe ntabwo nduriya gusa nije nakinyira rya hole. Ubukwe buzoba rero buzoba vendredi bw'uwo Peter na Diane, bazobereka byose ibirori byose n'ukuntu yateye ivi. Ahubwo abakunzi basandiye Umoja TV turabasavye muzoze no kuri mudushikikire bizoba. Mwabyumvise, ariko nubwo atashatse kubivuga ni filme bakinye, ni filme mwakinye yitwa Peter na Diane, akaba ari nka Romeo na Juliette. Nibaza yuko ariko ubwo nimwe mwararibariye ko ari ubundi yatubwiye ko ari Tom and Jerry. Nuko mushaka kuba mwarariye ko pano quelque part. Bo ego muri ino si kenshi n'amakopi, ibintu tugira byose n'amakopi. Hari igihe biba byarabaye muri kahise canke bizoba ugasanga twakopiye ibintu bizoba kuko intekerezo hari igihe zihurirana. Ntavyo nomenya, histoire twaranditse turayikina muzoraba namwe ko ari kopi. Iyi histoire ugerageje kurabana histoire nyinshi wari umaze gukina, iyi histoire izo zimeze gute? Ni kihe kintu uyiteze ko cyane iyi film ugiye gusohora mu bafanzi bawe? Iyi histoire rero nobabwira yuko iyi histoire bo kwanza abantu wigeze kuvuga Fanny Ravine, abantu bazi Fanny Ravine baramuzi kuntu ahindagurika selo. Nukuvuga rero iyo umuzaniye histoire ya hatari arabemeza. Icambere mu kidege kuri Fanny Ravine ukuntu azokira muri no hall azoba birenze uvye mwari munzi. Ica kabiri hari yongeyemo wundi mwigeme muzomubona sino muvuga cyane yitwa Grace, nawe yaje kina role principale muri no histoire, nawe yaje abemeza. Bahora mubona mu yandi ba filme ndazi no munsi muri no filme bazomona ibitangaje. Rero ino filme kubijanye na histoire kuko nije nayanditse nongera ndayihayariza kujanye na histoire narashizemo utugo barangira twishi cyane izo bitangaje gusumba izo nari maze gukora ndavyizeye. Nukuvuga ngo filme muzoyikorera lancement ku munsi wa gatano. Ego cyane. Ndasaba ngo ugire ikintu kivuze ko kuri iyi filme lancement yayo nibizokurikira mu nyuma kugira ngo abantu bamenye ni gute bazokurikirana filme, ni gute bizogenda, ese lancement yo ruganije gute, ibintu bizoba bimeze. Mbo filme rero bwayo nobabwira ko nobizeza ko ari nziza. Baba iyi filme ihanura abantu bubatse kandi ndabigarutse ko mu minsi yahera nakoze yindi histoire yari imeze nk'iyo ihanura abantu bubatse. Baba fasoni bumva ngo mu rugo ngo jewe ngo umugore n'umugabo ngo ndose umushitsi ngo canzana. Babagabo batazi kumviriza abagore tugomba kwereka gute mu muryango ari kuvugana. Iyi filme ubwayo nukuri izobigisha. Lancement yayo rero izoba ku munsi wa gatanu. Kwinjira zoba ari 15,000 ku muntu umwe, ariko kandi umuntu ashoboye kuriha amafaranga imbere y'uwo munsi wa gatanu we wazoriha 10,000. Nukuvuga ticket reserve ni 10,000. Mugatike y'uwo munsi na amafaranga 15,000. Hanyuma rero ibirori bizotangura saa 10 kuri Marta Hotel. Muri make dushikikiwe n'abantu benshi abasineaste n'abanyamakuru azi kuzoza harfe. Ivyo ndabizi nkaje ni mu bantu wogira amakenga ngo sinzoza urabizi ko nari. Utaje uri inkumi nanje ndi umusore Arvera urabizi. Kuko ubunye twe abakobwa abahungu nitugituma ngo ndandeheretse.
ni ukuvuga namwe muragerageza mugatera intambwe muzo tuba turiko turatera mbo ni ukuvuga rero dufite abantu benshi badushigikiye muzoze namwe mudushigikira abakunzi ba Sandi Umoja TV mutumirire n'abandi kuza kuraba ivyo birori bizaba bimeze neza vuba. Abantu benshi baba bifuza kubona aba star batandukanye iyo murinze mukora ibintu nk'ivyo mba nizera neza ko haba hari aba star benshi. Uwa mbere mu bantu babifuza kubona ni wewe Fanny Lavine ndetse n'abandi mwarakinishije. Ese hambavu yabarya mwakinishije muri filme yawe abandi bantu uzi bazokwitaba muri lancement ya filme yawe wo hamagara abantu kavuga ati naka muzoze mu muraba bakunzi biwe na naka zoba hari na naka zoba hari bo bari nk'abahe. Mbo kubijanye n'aba star twabigize ibanga nta mustare ngo naka ngo kubera umustare twagize oya ico bamenya ni abakinyi b'amareresi nimba nukuvuga ntabwo twagomye gushira umwe twaratugira nibaza ko babizi ko twara tubigira kaje tuzana ngo umuririmbyi azwi cyane ngo tumuzane oya ubunye ugomba kuraba zozara nukuvuga ngo bose azoza nibaze baje kuraba wewe na Diane Peter na Diane nuri yaunda ari kuri cover nuko ntamwibo oya abasineyaste kuko abastare bose muzi bo mu Burundi b'abasineyaste bazoba bahari kiretse abo bizogorana turamaze kuganira nka bose baramaze kunyemerera ko bazoza abandi nabo tutaraganira nabo turiko turavugana tukubonane kuko Jesse ntumira twe nidutumira ngo ku telefone oya turiko turagerageza tubonana na bamwe ba Beri barabazi ba Dodo barabazi benshi mugisha twaravuganye abatari baki bazoba bahari abakeneye kuraba abasineyaste nibo bazobona. Amede ngomba kukubaza akabazo kamwe ese nirihe banga umuntu agomba gukoresha nk'umukinyi wa filme cyangwa umuntu agomba kwinjira mu bintu vya filme kugira ngo ashobore gutera imbere nirihe banga ryo gutera imbere muri cinema yo mu Burundi? Njikiro nabonye kwanza muri cinema en general narasanze tukwiye kwiga ku bintu bitatu canke bine reka tube turavuga bine kugira tubishire ku bintu zero mwana abantu hariho ico bita script burya abantu ntibaratandukanya histoire na script kuko histoire ni yindi umuntu akubwira ngo jewe ngo muzonkine na gafilime navuye ruguru naragowe ngashika mu gisagara nkosubira nkagogwa ngahatinda ngakira iyo ni histoire muga ijya inyandiko ukuntu wandika rero nimba yavuye yaragowe ruguru scénario succession des idées et des actions gute bigenda rero ifilme yanditse uyitondeye ukagira histoire yanditse bien aho kwanza ufise amanota make yivure mashika 30 kwijana ukavuga uti hani sawa hanyuma réalisateur kuko mu Burundi ingorane dufise ndagarutse mu Burundi muga umurealisateur tubasangiye tuse muga mu Burundi ingorane dufise ni yuko kenshi ndiyumvira histoire jewe iyo histoire nkayiyumvira nkayandika nkaca nongera nkayikina barabizi Amede histoire Amede écrit par Amede niwe mukinyi prince najizo kurikira ariko nzobigira najarongera nka oya banza ubiriza iyo ni defo najarongera nka acteur principal ukaba na director kandi hari n'aba abacameraman nukuvuga rero aho onye ifoko habaho nimiburi nimba genda umurealisateur umva ko genda umurealisateur muri Peter na Diane kandi nije principal nije Peter nimba umurealisateur ntegezo ko cyandondera mu assistant wa wundi ndi imbere ya kamera nawe abari nyuma ya kamera ndabira ivyo bintu akaraba ko byose bigenda neza script ndayikurikiranye hanyuma ikindi umukinyi ban muri Burundi biratugoye gutora abakinyi nico gituma Imana nimpezagira jewe nukuri noneho nubundi abigira je YouTube nta kindi ndayikundira nukuraba abarundi ama chaîne yose yerekana amafilme mu Burundi je ndayaraba ndaba bahatari ukuntu aho bari bishobotse tuzore dukinisha bajya bazi gukina cyangwa naho batabizi tubagirisha repetition mpaka babimenye hanyuma ikindi nujya mu ntazikora umu editor akaba n'umukamera hamwe n'umukameraman abo bantu n'abantu bakenewe cyane ivyo bintu rero izo ntambwe zose umaze kuzibona filime irashobora kuba nziza yego mu gihe filime ibaye nziza rero ngomba kumenya ryabanga umuntu akoresha kugira ngo ashobore kuronka amahera muri cinema yo mu Burundi bavuga ngo akiza karigura umuntu we banza ugerageza urabe ko filime ibijya bintu byose vyagenze neza hariho n'ikindi mwaho hantu ari ikintu abantu batigira burya bazi ngo filime ngo iraryoha ngo iraryoha mugabo burya filime iryoha mu minota 10 ya mbere
abantu benshi baratanguza ngo kubanza kugenda no kugirane mu minota ya mbere ibanza iryohe kuko abantu bo kuri YouTube surtout araraba akagera ahantu akarambirwa mu minota ya mbere 10 bereka uti uyu muntu uhohoterwa n'uyu uhohotera n'uyu bazobibona mu minota ya mbere hama bicare barindiriye ukuntu wa wundi ahohoterwa aza gukira nako hakundi wa mugesera aza gukoma filime yose bazoyimara rero ibanga ryo kuronka amafaranga nimba yeryoshe mu bwo buryo iri kuri YouTube canke ku zindi mbuga irabwa na benshi yinjiza menshi ikunzwe na benshi abantu bafise inoti baza kukurondera ari benshi baba benshi filime iryoshe ibanga ry'amahera ni naho riri kuronka amahera naho biri nta handi ego Amede tuja musozero ikiganiro cacu reka ngusabe ngo ugire akajambo ubwira abantu ku munsi wa gatanu ico bakwitegurira ko ibintu bizoba bimeze ugira akajambo bambwirira mu majambo make unabasezerere unabambwirira aho bazosanga filme yawe unabambwire n'imbuga bashobora kugukurikirana icambere baje kubatumirira nyene bashigikire cyane aya mateleviziyo kuko iterambere ryacu riri kuri mwebwe aba journaliste kuri Sandi Umoja bagire subscribe abatarayigira cyane hanyuma bagerageze kuza barapubliye ibintu byacu kuntu tubivuga bagende no ku rubuga rwa BMT Buja kuri YouTube bagire subscribe abatarayigira kubera filime Peter na Diane ntizosohokera bagende no ku bandi yandi mantu nzenye yandi mashene ya YouTube y'abarundi babashikikire kubera iyo turiko turagenda turi benshi niho terambere riza hama ku munsi wa gatanu isaha 10 n'ukuri bazaza badushikikire kandi ikindi naco nagira nsaba abakunzi bibiganiro cyangwa b'amafilme baze baragira ico bavuze ku bintu vyacu nukuvuga nk'ikiganiro twakigeze bavuga ati aya majambo uri kwakoresha donc bakritika uko bashaka badutuke muga bivuga gusa muga vya bindi byo kuvuga ngo nimburangiza vuba biriya nabona mengo nta ngurangiza vuba mu commentaire nta ma commentaire uhora ubona yuko ngo nimbugwaye ngurusina ngo abagabo barangiza vuba bagwaye infection umuntu mukoze ikiganiro agacaza muri commentaire ngo abagabo barangiza vuba n'abagwaye tujya tunufura iziya commentaire ego nizo ni business ariko n'ukuri ntazo zitufasha basi bazokongera ko bahejeje kugira ico bahanuye ati Arvera bugende uyo wakiri umushitsi akiri umusore ugenda umuhaye akabizo impanuro nk'inzo bavyumva nk'izo zirafasha bakaca bashaka bakongera k'ivyo bindi muga bayipfutse Amede reka tugushimire ku mwanya wawe murakoze cyane kandi turabifuriza ngo bize bigende neza kandi twizeye kuzobona ikidasanzwe muri filime Peter Diane murakoze cyane bizaba bihari kabisa murakoze rero n'abantu mwese mwafasha akanya mukaraba kino kiganiro mushobora kuja kuri BMT mugakora subscribe kugira ngo filime niyasohoka uzoba wa mbere mu kuyibona Imana ibahezagire rero cyane kandi mushigare kudukurikirana muri benshi turabakunda ciao ciao